Ntivyoroha cyane kubera ko muyumvira ati serugo niyo yibona diko ndagubwiza ukuri ntituje kure ubu wibaza ko yewe na Shasha mwogira ikibazo bikasaka je intervene uwo Shasha we batsananye oya nafiye kuzana undi muntu wese navuze igitsina koga mu ijambo rimwe oya kubera kaje Shasha okay reka mvuge Ange Ange oya sawa okay reka mvuge Ange iracyapfuba This is Flash TV. We shine to progress. Okay. Alright. Tubaramutse cyane aho muherereye twaza yuko mumeze neza. Ni ya TV imwe rudende bashikiriza ibiganiro by'ubwenge. Nkiye je nitwa Ndikuri Leonce Desane aka Diko, always behind the camera haba mu ngwanyu. Best aho ni nyuma ariko imbere ya kamera hari abandi bantu. Ngeno misi kudondora abantu. Bazimisi mvuga ngo ladies first. Duhere ku bagore cyangwa abakenyezi sibyo gamushinga kubera iki nko kazigera ikisaki hari mu mfise baba mbese mwe ni muri amya societe tubaye mu buharakana ngo ladies first mu bintu byose bazatangura umukenyezi ego dayo okay ubahwe cyangwa cyubwo ni sura jewe intero bwo kare uyu mwana muri Flash TV ngo turamana kenshi kwa ubahwa ahubwo we ni uri mushitsi hava kunyakirira tumwakire Angel twakira umuntu okay turabakiriye murawe kaze muri Flash TV bashitsi beza nibaza gatagashitse ko kubera ko ntaje nikoreye murakoze yari washira ko yabo wikoreye yego Yirachashaka koko bashitsi beza mu bizoga nkutse kubera ko ntaje nikoreye ariko mu nkundi nanje ndabaramutse ndabwire ko ndahashima Imana n'abantu bakeye kwishengero na hamwe na Kristo dutuma bibo mwakoze kuntumira umushitsi wakoze cyane mwashima Imana n'abantu bakeye kurushengero be na Kristo aho kantu habe na Kristo dutuma bibo hamwe na Kristo dutuma bibo abantu mudasenga kubisanzwe ndiko ija gusenga kuwa Mungu fe ndakwinginze ejo nakubwira Jesse no kuwa Mungu gusamana ivyo bimenye gusenga kuwa Mungu no muntu hagati uri umuntu bita nyandwi abo hantu naho zasenga kera babita banyandwi ivyo sindabitegura kandi gusenga naza katora kuja mu rusengero gusa ugira avungira ko nigira ufungura usenga eki kiza no gushima Imana kuko iyo ugize Imana ukasanga uri muzima hari besha bifuza kubona uwo munsi yobohe ushimira Imana Anje wakoze kunshikana ngaho murakoze cyane akira umushitsi namwakira iwaje imbere kwakira abashitsi gute ibaze tubaze Imana mufatiki kiss yego ekada uya ndakubaze nkanje yonse mugabo wasanga ari nka champion gashasha kasotse ntazi kiss ni kinyobwa ni bararugikwa ntabe yesu nanco kinyobwa nje mbere reka twebwe tumenye ibintu nyuma y'abandi kiss dikuri musaza wanje ni byose byanje ni made ni Burundi na cyane kano gashasha kamenya rakambwira nanje gashasha kamenya mugabure asha kiss ingazenda kumbi nibaza ko ari bubitore nawe nakuzi ubajije je nibaza kiss basi nakabizu nako wavuga fakara yego ikinyobwa cyane kakabizu tumenyereye kakabizu tumenyereye ndagahabwa yenjo yamaye matama si oyo hapfa adukubita shedi urabyumva no nanje ari hari ariho kukirwa ni kimwe shaka fuhe none ushaka kunzambutsa nogira imana mugasambura tukubakana na kwishima urinzigwi nanje ngiye menye hamakuru Angel aya bumbe hariho umuntu mvuga ati nyabo anyway ndabakira cyane muri Fresh TV 257 ariko nanje nabonye naracara umushizi ngo navuze ngo umusango mugana bivuze kubera ko yaragutanze nga nibaze ko ni ikiganiro cyakabaye tugiye gukorana uno musore yitwa hajya wari wivuze mwakiriye ntimwambaje uko yitwa sanzwe mazina wavyeyi yampaye ndacaye Saftar ariko beshi kuri rezo sociaux bamenyereye kuri Vivi Gift ntwayumvise neza oh my god ndacaye Saftar
ndacayisaba Vital Vital ariko ku marezo sociaux numvise ni ngo Vivi Vital. Gift naho nicaye ngaha nkaba naje mvuye muri Homewood TV abeshi bamenyereye ngira nk'umukomisiyoneri w'indaya akabona narakinye mu ihuriro TV n'umusatsi nk'umukomisiyoneri yego bajya abantu bicuruza ngira ni filme yego sha akasha umutipe naje muri namurungurutse nyene ahantu mwene aho hantu iruhande yaho Ndahira Mukamenge ni kuri wonse mbarahavutse no kuri wonse hajya wandungurutse ni ku kazi ntansanzwe nkorera ikikuzo nayo kuza kunshora yego ndahakorera ndandariza iki anyway uno mutipe ashaka anakora mugabo siho na uriri ego igeze kunzimana karete oya sumurete sanze bayitwa chips mayai ego abagamba tuvuga ngo numurete chips mayai nibyo ni chips mayai bava hari muze tuvuga karete umurete karete mutipe ubikora neza by the way karibu nawe ntibikunze kuboneka usanga umusore mukorera hehe kugira abafana bariko baravyumva abafana akorera rero no hari kazobanza ari hamahera ya publicity izo ndavyumva ni kuri 11 oyereka turakurihisha barakurihisha oya nza kuri urariha okay ni kuri 11 kwipave vuye kuri station gato ya kuri Rebis winjira nkuko babona basigaye niho mbandi chips mayai chips mayai agasosiso enje have tuhicisha nigose ndabakira vrema urakoze tuba turashima mana yanje tubaye turashima ko tuntu asanga dukunda enjo kurundi ruhande ni yanje Sierra uwo ndamuvugira canke nimba rukundi wivuga ku mazina y'abavyeyi nanje nitwa ndabihawe n'Imana Ange Sierra manu uri kumva ukuntu umwana pronounce Ange Sierra agiye mumenya kuvuga amazina neza sha mugabo waba witwa Vianney bari pronounce bafise impamvu hajya Vivi usanga ari nka Viatori amazina yanyu yavuze ngo ni mugabo nayo uri pronounce Viateur no ni Vital Vital yatubwiye ko yitwa Vital sura twumve Vital uzi ko ushobora kwenda mugira pronounce ugasanga uvuze ngo Vitalo canke Vitalo akeshi nkunda kuvuga Vitalo mfise banje muto yanyita Vitalo kandi ndagitaho anyways aba n'abakinyi ba film banakiriye muri fresh mumaze no kumenyana kenshi abantu ndiko ndaho ibiganiro cyane muri no minsi ni abantu n'umude bariko barakora ama movies icatumye rero ndabakira hamwe banakimenye nuko no munsi muri ko murakora ibikora inka muri filme n'ubundi nayo irikira bikora yitwa ishusho y'umuntu muba muhuriyeyo mbega musanzwe muzinanye canke ni kwa kuntu nyene abantu babahuriye ngaha bakereka abantu kamenga baranazinanye kandi batazinanye bon turazinanye kubera yuko turi muri famille yego Isavyo sindavyemera ko banugambira ndamubonye n'amaso yanje merci beaucoup nubwo mbere umubonye amaso ku maso ariko hari ukuntu nabonye mu bamuganira nk'uko ariko nitwari tuzinanye oya ndiko nibariza Vivian okay nitwari tuzinanye okay usize ko usize ko turi mu muryango umwe ndiko ntiza telefone haje usize ko turi mu muryango umwe ntiza ikinyoma gikubitirwa habona oya si kinyoma navuze utaziranye ndabeshe kumenyana uvyiti kumenyana ubu anje babagira beshe yuko muzina yari mutazina ivaze agamije kimugaye si ngamije gwemeze oya yasaze telefone isase kugira ko ni ya ugira uvuga ko ivo twasohokanye na message ya mbere insanze muri ya Vivi yarakwandikiye ko yaranyandikiye aranagu telefone ya telefone tusanzwe tuzinanye rega urukanyakana diko ndagusabye umbwire diko jewe ndi mubi ku buryo Vivi vraiment dutangura yavuze ngo sindamwitiranye kuri shenge uyu mwanya ubise kavyemeye ko tuzinanye enjo wavuze sindaguteranya ubu nawe turazinanye guys nimwitiranye ibintu none gaviva nimwitiranye bikuraho yuko no kuba afise umukunzi bivuze yuko atonamenyana n'undi muntu buryo urazi kumenyana n'umuntu exactement bisigure rero
katibireka oya bandanya aho ni wonsinda ari kibaho uyu mujama reka tunarenga umujama hari ukuntu wokuma wikanga menga ari karagitinga yahereye muri ntuze abatamuzi je no kumenya cyane uri kurakina mu ihuriro TV ukinana na bagasore tumenga neza comedy zibandanye anyway urugendo rwawe rwa film rumeze gute shaka kugera uyu munsi nibaza reka manze shimira umutama CEO Chiza Joseph kuko anza kugeza uyu munsi aho ngeze mutama ifise nk'uruhara ubahwe yagiye aramfasha Chiza Joseph kubatamuzi nwahe Chiza Joseph ni CEO wa Homewood TV akaba ari na warongoye GFS kandi benshi bamuzi ku izina rya Kimoko yaje ku filime bitwa Indoto waravye Indoto numero 1 numero 2 numero 3 yaje Kimoko Pasteur ucumuba aje muturire kazi hagira hash Indoto numero 3 hejuru cyane mu bicu abuze murakubita hasi ishusho y'umuntu cyangwa mbona anje nawe yayirakari no gukanura nyene ishusho y'umuntu bashira tagasi kandi no munsi yasohotse tumira abafana kwiraba ku bwinshi kugira ryoshe cyane ariko uyu mutipe ya n'ikinyemo diko rumbajije ngo ubuzima bwa filime aho ugeze utangura uragenda abandanya zahihuriro hehe nahereye mu ihuriro TV ndiko ndakina comedy nyuma y'imisi mikeya canja gukina kantu gatoya kuri Eglise ndagakinye sinzi ukuntu bakabonye mu ihuriro TV ko nagakinye bico bigaragara ko menga afise indi management baca barampagarika maje kumpagarika ndimvira se bigiye kugenda gute ngiye kujahe camwana Chiza Joseph kubera ko yarasanzwe ankurikirana nkiri mu ihuriro TV carambwira ati rero karibu mu rugo wisanzure canja muri Homewood TV nsanzwe kina amafilme ageshe cyane muri Homewood TV narakinye mu filime Amarira y'urukundo ndakina muri filime Uguhemukanya na Docteur ndakina no muntu uzenya mu ndoto igira isohoke nije nzonda umukozi w'Imana ndiko nirukana amadayimoni ntumirana cyane basha ingomuraho kuno vivi yirukana amadayimoni uribaza apotre nize uzocumezagira abajura nakorana n'abapotre apotre Jean Paul Hilaten ni muvyeyi wanje yubahwe buryo bw'inkwemo urasenga wowe chansanzo ndi muhori center uko apotre Jean Paul Manirakiza ego mbe hajya umuntu abaye hadasenga nubaye hasenga abo bantu batandukaniye ku Jeni wazishora kubatandukanya ari Imana gusa kuko je mvuze ngo itandukana ry'umuntu asenga n'udasenga nabambeshe uko ndashobora kuja gusenga uyu munsi nkaza gusanga ndiko ndakora ibikorwa bidahuye n'umugambi w'Imana ugasanga wa muntu atagiye gusenga we waratunganye muri ico gihe rero byo babimaze iki kwitwa ngo urasenga ngo ugasanga ni wahindutse agumye ukora bya bindi amusora ariko siwe ndiko ndavyagirizana kantu nibajije tuze kwigaruka ko hanyuma nta nibyo tugaruka ko ngaho turaharenza enjo wisusinzira turi kumwe nako ndumviriza umukozi w'Imana hano mbagiye ngo kuboneka ngo aturira amadayimoni yego problem ese bibi kenshi ibyo umuntu akina muri filime biba bihuriye he n'ubuzima bwiwe n'ubundi busanzwe shabarije neza kabisa izo umuntu akina muri filime akenshi usanga turakina story zabaye canke zizobaho canke ziriko zirabaho kuko nibazo ukurikiranye mu ishusho y'umuntu nakinye ndi muganga ariko kicu usanga ari abaganga kujya kuntu nora narabikinye anje nibaza ko wari wese akurikiranye ishusho y'umuntu ndi muganga buryo ubuzima twakiriye n'ubuzima busanzwe kuko ushobora kumubwira ko ushobora kujana umuntu kwa muganga encore privé amafaranga y'iki bishi barantutse ngo umuntu mubi ngo nari kwakira ujya muntu iri kumwakira wete amafaranga yazanye kandi amafaranga yategeza kubanza kuza imbere kugira ngo nkore iyo ndamwakira naho nari gusanga nirukanye waba uciye kubiri no kumuguri kurakora oya pana wo kuvura wabankoresha sivyo naho naza ko umugabo wo kuvura ariko kubanza nkakira umugwayi akamererwa neza hanyuma bikaza mu nyuma kubera ko mfise undi muntu ankoresha afise amategeko nagitezo genderako kwa ruko nyene Amedes naso kwakira kubera ko oya ni Timotheo yari Timotheo ndamuzi basha ivyo mugira mu ngire vyose yaba Timotheo yareka Amede ubahwe Jona nabonye yari Timotheo erega vivi urazi igituma nk'ubu ushobora kubizi ngo yikuko
ariko abafana bari kubara ko bino bintu babazi ngo ati Tiko. oui Mfise ikibazo ariko abaza Medo he akavuga Medo wahe Amede wahe uwo Amede ni umuntu wanje uye sinavyansi ndiko mbaza uwo Muhammad wari ngo mu ishusho y'umuntu ishusho y'umuntu nta muntu oh yasinavuze mu ishusho y'umuntu mwana murantunga asha bisa nabi mwakora muzovayo uvuze Medo wahe yaje nanzi ko kuvuga mu ishusho y'umuntu oya uwo Amede mvuze n'uwacokoje ngo ne kwakira umuntu oya okay oya frema abakinnyi b'amafilime rero jiyo ndabakire nuko baguma ari gukina bakina bagirana ariko si bibi nibaze ko abari badukurikirana bacabona nyene yuko nubundi muri ba bantu banyabo mu bisanzwe no mwuga wacu no mwuga wanyu bite none mu ishusho y'umuntu bimeze gute nsawa ibikorwa biko bigenda neza cyane okay anje gira wongera umbwire ko mu ishusho y'umuntu byasose umunsi yego ndakunda no iki kiganiro kigira ko hariho episode yagiye hanze ndakunda no kubyibagira ariko nibaza ko ariko yantu mu bantu kawe basha gabanya kunuka filima sinduje sindi umuganga mubi iyo ndavyishakiye ndi umwana mwiza niyo uvura neza mu gusanga script ariko yari yanditse to none gashako naca kubiri n'ivyanditswe ariko kandi usizo n'ivyanditswe bijya nakoze byari bitegezwa kuba yego gusa anje ntuzoza kwa muganga ugira amahirwe ishumu ntuzenya ihere utaje kwa muganga ukaza kwa muganga tugahura urumva ariko ashaka kuvuga yuko abandika script bayihindure bayandike aske wewe umusanga kwa muganga akakuvura anje ntuzi umutera agashinga ariko ndiko hinge tumvirize bivumengo harakana girashikirize yego oya ntakarenza ko navuze ati umuntu reka yandika script niba bishoboye anje asange kwa muganga kandi atabahaye unsange kwa muganga vile anje kwanza umuntu ko anje kwanza duheruka bamuzika man irya seni iteye ubwoba yagarutse gute aho azoja kwa muganga gute atanu ugihari ahubwo ndibaza ujya mutama mu bisanzwe umugabo mwe ntimwakurikiranye ishusho y'umuntu nkeka bayiraba nabi hageje abona ariko ndibuka ivyambayeko ubundi hajya kwari kwibuka yego umugabo rero byabitanga umuntu aribuka ibintu atagihari erega bari abantu basizabona baguhambira umugabo umunyimbo ukurikirana ishusho y'umuntu naravuyeyo Imana yarandokoye isi yarandashwe yego isi uribaza wayo umuntu yoja mu kuzimu isi kamudaho nayo nimba ari yona urufigo waramudashuye mugaya byasaze kaca kwa muganga kubera ko atarameze neza we wacuve uri normal frère anje cyangwa uri filmason ni atari Angel by the way uno musore uri kuramubona gute nk'umuntu novuga n'ubundi mwisho y'umuntu niwe wamwakiriye yasanze ari yuri uri kuramubona gute uraje vivi ukuntu ariko arakora filme no musi jemba nariko bikora neza kuri biko bigenda neza cyane yego atingeje jaho ico ndenza kuri ico kuri zorenga bibaye ngombwa ko yica kosora yo kosora iki haba muri lifestyle ubuzima bayemwo uko yitwara n'ikino mu byakina ubuzima bayemwo ntabwo nzi oya ndiko navuga ubuzima nyene tubona tubustare ubu abantu bose bazi sindamuzi cyane rega bibi twahuriye mu ishusho y'umuntu kandi umugani wiwe uno musi n'irya mbere je na bibi tubonanye amaso yandi yego ubundi yo twatuzinaye muri telefone twavugana muri telefone donc novuga gute nk'umuvukanye turi kumwe muri famille vivi nawe ikibazo gisa nico kuko imbere yuko namwe mu babastare ndazi murafana mukanafana hagati yanyu iyo uri kurara performance za Ange umubona gute ejo nk'umukinyi wa film navuga kabizi cyane araza kwishima bimutuma checking nko kubara kuko nkanje arandenganije nkaho ziheze cika kandi nivyo je mbonye arandenganije kati kabukebu kubera deje umwanya menga ndi mu bitaro nuko ntaza kuronka muganga mvura gusa Ange ariko bikora neza uri kuragerageza ni wabandanya cambu ca bifes zohavunye meza ibandanye bikore neza ubundi nturanyemeza frère nabambesha birangora ko mbesha ariko nibaza mu ishusho y'umuntu Timote meze neza asha mujama bose mingara babona ngaha Timote ndikunda kuraba frère mu bikora fresh kabisa ubahwe ndiko mvuga ishusho y'umuntu
ariko kandi nibaza ko na timu yose muri rusange na timu yose muri rusange na jewe ndimwo tuko tuyikora neza kandi sinorera kuvuga vraiment abakinyi b'amafilime muno munsi bariko babikora neza cyane naho tukaja mu yandi matimu ariko bavyitwaramo neza cyane hariho abantu vraiment yuko barakora kandi bigashimwa nosaba ko bongereza ego na cyane Diama nimba ari karankurikira ndamubwira ati Diama mbeko uherukiye mu guhemuka zagenze gute wicaye ariko nje mu tipo ukuntu nakomeje kumubona ashobora kuba ari hokonesa cyane ashobora kuba ari umwe mu bantu bibuka nk'umuntu aba yaramubwiriye neza kuko uri kudondagura amazina y'abantu ese divowe kutaramuka no acarama oya abo kubadondagura si kuvuga ko abantu bangiriye neza n'uwankuru kwavura vuga ko ruzi kwiruka ubu havuka ambwira ko nka diko mu journalist wo muri kino gihugu cyo mu nyamakuru ariko birandika twava tukamufata tukatwubake twubiyaka iki mbehe ko nikarakora anje vugisha ukuri arandemeye turabe badiko bande ariko nta nabandi nzi barahari ariko kubera ko tutarahura basha nimugiriye foro dukeneye mwebwe namwe muradukeneye twotera imbere muteko muradufasha kandi namwe naza ko amapaje we natotera imbere mu gihe tuteko turafashanya n'abandi nimukore nka diko tutezanye imbere vivire kanje ngira ko agomba kubaza kano kantu kumbe nanje araza kugira icyo akagira ko bagenzi bawe benshi bariko baridoga ko abanyamakuru mu Burundi ngo hari ukuntu bari gufasha abantu b'igitsina gore cyane gusumba abasore kino kintu nawe niko kibona basha nisho naye muze kumbabarira diko nibaza ko icyo kintu eko ndakibona kuko ukibona gutyo so kundi nta gihe na kimwe ntibishirimo ko ariko bimeze nta gihe na kimwe wo kompeta n'umukobwa uze kumutsinda kibaho anje kugeza uyu mwanya diko yavuze ngo wewe unyakire kandi nkabanzi neza ko mudasanzwe mukorana bivuze yuko nuko no gutsinda ko mudasanzwe mukorana ariko byaye mwaka ari bunyakira ariko reka sha ayo mvuga ko ari umwakira abantu babitahure navuze akwakire kubera ko wewe bwarubwira kabira aje gukorera ngo bivuze yuko atangiye kwamwira arahamenyereye sawa ndiko ndakumva ndiko ndashaka kukwereka n'uyu munsi twosohoka ngamwe ikiganiro tugashika hanze bikaba ngo tugira nko duswa lift je ndaza kuvanga ha 12 zo ku mugoroba anje ashitse muhira ke yovana niwo muyisabye impossible ese burya ndiko ndumva ushaka kuvuga ko abagabo abasore n'ibiki bagara bakayimu ese nawe burya uyisabye igitsina gore nta bagore batwara imodoka nkuko usanga avuze ati je nitwarira no musore abagore ntivyoroha cyane kubera ko mu yumvira ati serugo niyo yibona diko niranda kubwiza ukuri ntituje kure ubu wibaza ko yewe nashasha mwogira ikibazo bikasaka je intervene washasha we watsananye oya nafiye kuzana undi muntu wese navuze izina igitsina koga mu ijambo rimwe oya kubera ko hagishasha okay reka mvuge anje oya sawa okay reka mvuge anje ngiracafuwa reka mvuge wewe na anje uyu mwanya mugize ikibazo iza gusaba ko je intervene biraza kubungora kwanza gushayura wewe banze shayura uyu niyo nakwereka rero ese abahungu bagenze ba trend nabo ariko baravuga yuko mu promoting cyane bakubwa gusumba abagabo niko vyame uzurabe zurabe isake ngiye kubikoko isake irashobora kugenda igatoragura ntibikunda kimira kibanza guhereza nko kazi niko biri rero niko twaje tubisanga niko tuzobisiga mugabo imbere yo ngiye mvuga reka mbaze n'vanje nawe uko bibona diko musanzwe vivi ivyo numva ari karavuga ariko aravuga n'ibitari byo mu bisanzwe ushobora kuvuga ati mu igitsina gore kace gishobora kuba gifashwa cyane ariko si uko bimeze nanega ndakubaza gadiko eske wewe uriye tukitukavuga umukobwa atari karakora ubajije nkaje nko ku ruhande rwanje nko ku ruhande rwawe banzureke oya nabajije dikari yego banzureke nabajije n'ishuri cyangwa oya banzureke ndamumaze ushatse kuvuga ko abakobwa ari mwe mu murakora mwenyine ahungu badakora oya gwikibazo nabajije ntwatumvise nabajije eske diko ariye dukiza akavuga umukobwa atari karakora
ariko rero imbere none diko je reka sindacishura ahubwo nongere n'ubundi mbaze acagira ko yishura ese abiriko ba Ahmed babere nduwa bamugisha bariko baravuga abo bose mu bahinduye abakobwa n'abagore rero mu njyana oya suko ega jewe diko jugira urenganye umuzi ko watumiwe muri fresh tip diko jugira urenganye erega ntiwashatse kuntahura wambajije ndiko nakwereka nshaka kwereka ati ntihagire ugukondana niko bimeze sinavuze ko by'ukuri nawe ariko promoting kwa kubera ko ari abakobwa nashatse kukubwira ati izo baraza kubivuga kubera ko bisanzwe bizwi ko umukobwa n'umuhungu badafata cyo kimwe meme no muri society gendo no muhiri wanyu uraza gusanga umukobwa bamwitwarika cyane gusumba umuhungu niyo nsigo nashatse gutanga no uzi nk'umwana w'imfura ari umuhungu biba ari ikindi kintu reka ndakubwire ikintu sibyo reka mfate ukantu Anje sibyo ku kantu navuga Anje yasa n'uri karavugako ese nk'ubu dufate ikinyamakuru cyose cyangwa abanyamakuru runaka bariyadukiza bagafa kuvuga umukobwa koko atabikorwa bamusanzeho hanyuma ho bari umuhungu aserukana ibikorwa byose ni mu promoting bakamusubiza inyuma kubera ari umuhungu diko je naza kico kintu tugituba ko cyane kubera nibaza ko umwe wese iyo ari mu kintu aramenya ko akirimo ntitugushire ku muhari cyo tushire ku bandi bantu ndikari kavuga ibiriko biravugwa canke ivyavugwa ndazumva anje ndiko mvuga ati tumushire kuri nuzenya iyindi image canke nabandi baje nose twashire kindi kintu ahubwo nagira mvuye ati umuntu uzi kufise ikintu ntikurakora shiramo ingufu idandaze nico nagira mvuga ati ngo bano basore bacu idandaze n'ibyo babiri hasi idandaze tumere nk'aba bakobwa washa ewe ingo dukore batuvuge natwe kabisa tike kugira jaruzimo kanaka bamuvuze ibaze gusanga umuntu afise ibikorwa stock mu nzu gasanga afise ibikorwa mwe kugira ngo abishira hagaragara bikamugora nibaza ko tukwiye guhagarika ahubwo akantu ko kugara kari muri twebwe je nibaza kusanga ngo dufise akantu ko kugara je pense tugahagarike tumenye entertainment carico twidandaze kugira ngo hataza kuba image iza kuri abana nabandi ngo ariko bafasha abana nabo kandi ko dukora twese gico nipfuza uwo ari we wese ni yateye imbere muri move nzoryoherwa kubera ko uwo nogirimo nagasohokana idarapo ry'igihugu hanze akagenda nk'umukinyi w'amareresi mu Burundi nzobishimira Imana kubera ko nzwanze neza ko nanje ijo canke hirya ejo nzoshikirwa singirisha ariko barakora hugo umva kari karakora bigashima nuko ndamuteye intege nabandanya akore kabisa mu kiganiro ndaruze gukora n'umukinyi mugenzi wa filme yatubwiye ko bizimwe mu ntambanyo ariko barahura nazo yari umukobwa niba atari umugore harimo ibigeragezo by'abagabo babitambika imbere mu bijanye na promo ese mwebwe abahungu ibi bigeragezo namwe nimuhura nabyo by'abakobwa shanda ubwo reka haha je nibaza ko kugira ngo mu Burundi batangure kumenya ikinjanye na filme biragoye hari amasosiyete menshi basha atazi ko ibintu byawe biteguza kumenyekana biciye muri filme ni muzi n'inzu ibintu byanyu tubikoresha hageze aho ugenda gusaba location yo kugira ngo ukiniremo umuntu akubwira ngo nzana amafaranga dufate ni nka hotel Karikonge kandi waza gukinira muri iyo hotel ni publicité za kumubwiye umunyamahanga umudiaspora ari hanze araza kuyimenya mugabe ikaza gusaba amafaranga yo kugira ngo uyikiniremo nukuri ndiko ndabasaba batwumviriza nimba tugiye kubasaba location yo gukiniramo niba yaduha tacenze kudusaba dufashanye ahubwo hanze hoho iyo gize hanze ho kugira ngo niyo hotel yawe yinjije ngo yikiniremo babaha amafaranga ariko mu gihe umuntu atari amafaranga gusavye ukumva ko kumuha hotel yikiniremo bigoranye saba nimba hari n'umutegetsi ariko aradukurikirana niho bavyeyi bacu dushigikirwe n'ibindi bisata byose bive mu nkino n'utugenegene nkuko abakera bayamaza yafata nk'inkino n'utugenegene kibi kintu vraiment ubu mwuga ushobora kuba Vivin uwo ntunga Anje ukamutunga dejona nkukuntu asa yambaye neza bidufashe tutera imbere kubyo hamwe ejo twajya gusaba twaja gusaba na location muri leta irega turafise amafilime menshi twandika ukaba usanga iyo filime yokinirwa mu biro vya leta ariko tukabura ukuntu tuja kwishikira babiduha
mpora ndabahanze ugasanga amameso blanche bayakiniye nk'ibirimo z'abakuru b'ibihugu kandi ugasanga nimeze neza ico nico rero dukwiye kukimenya anje wakoze kuntashimira nabwiye ko wambaye neza oya narindi ndiriyo yavuze atararindiriye urakoze cyane vivi mbere yawe ngo warakinye comedy nk'ubu ndakwihereye nk'akazamini n'ubicarico cyo ikinyarwanda ariko ndumva kari ikibazo ndakwihereye akabazo gatoya wo gakora Shabzovana karoroshe cyane ndagusabye twenze n'umukobwa Anje kuko sindamumenyereye ashavura no munsi ameze nk'utekereje cyane mzongora kubera Anje arukuntu ameze amatwenga oya nta nakamwe kubera ko Anje ko no mukorera kana gatwenga oya ntizona kunda usanze gusa ico ndamumenyereye ko ni ukwipratura yavuze ngo so tuzinanye byari namutelefone call video eko Anje hari ukuntu ntimba yari mu biki bashe yambwiye ngo vivi ngo banzureke ngo burya kubisanzwe kugira tuze kuvugana banza kubanza gushira akarabero uribaza wamutelefone apele video ivyo yabigize ataritaba mugabo iki canke ndiko ndamuraba ngo vivi tisa ubona gute uribaza canke reka kina comedy ya comedy igereza aho yatwenze erega ikibazo yahawe yanajishe none ko ni ukagendana na karabero nyene ibaze nakatugeza aho hanze acaraka amafatira akaboko reka ntubeshe ugakuye muri ntuze yiwawe cyane ugashira mu ntuze ngahaye oya man wese kamara ibyo wasabye wabiroze yabitoye ndakubati ndagusubije nazo dusose c'est bon tukagwa nta kibazo oya ntumubeshera ko kana bakita guta ko kaboro ndiko ko naco wabiroze ndasha nindagiye kumwakira hanze mbwa nta wamenye niwe yaje kugutora urakoze anyway mutubwire niwe yaje kuntora eske jewe nawe ninde yatangiye kumenya hano sindavyibuka watangiye kwamenya kera ni wowe mbwo no musi sinzi uko buryo mwaje hano nagenda abona mwicaye muri studio okay sa bwira abantu bikorwa uri kurakora cyane je ngo ndabwira abantu babwiye n'imbuga za ukoresha batangiye bagufollowing murakoze sha nimba nakandi kajambo kamwe umva wobwira abakunzi b'ibikorwa byanyu tuce tugasozererako murakoze basha mfata akanya ndabashimire nabwiye ko ndamushima Imana n'abantu bakeya harahoza gusanga muri abantu bakeya nshima urimo Facebook yanjye yitwa Vivi Gift niyo page yanjye ya Facebook Instagram nuko YouTube nuko navyende bakagwa koresha nibiki hari ibitokoresha yambanga Snapchat nayo ni Vivi Gift basha na TikTok Vivi Gift reka buze ngo natwa tundi twabakobwa urumva urumva rero nawe usigaye uri nukaranye mu dukunda oya fisima kwa tugiyemo no kugira ngo yuze kunkurikirana yego rero ndabasabe muce ku mashene yanje yose mukore subscribe kandi ntibagira kubatumirira kongera kuraba shusho y'umuntu yasohotse ndababwire muti rero abakunzi ba Kimoko abakunzi b'indoto iruka kuri Homewood mukore subscribe muyirindire irasohotse kandi vuba cyane ije ifise ubundi bukomezi ije ikoze ku buhinga budasanzwe Kimoko nakadakora aradasinziriye Kimoko abakunzi baragutegereje ariko yeshi bambwiye ngo ngaragira yambwiye ngo hari ukuntu ngo batera ubwoba ngo kwera film akinago ziba ari ziteye ubwoba nanje yambwiye ngo ntazoyira mwijo mugarugero ntaterwa mane ruyoka ruri kuri jya kava nanje nayibonye nka saa 8 ndajukumira rujya ruyoka vraiment uzone yikurikirane uziyuguruye kurikirana uzobona isigura rujya ruyoka anje ntutinye kugira indoto nimero 3 imeze neza uca kuri Homewood TV uraza kuyisangaho nongere mfata akanya ndabashimire kubera ko mwakoze kuba nicaye muri bino birimbo hari ifoto beshi baza kwiyumvira ko nafise bambaza ngo anje twabonanye nizere ko byakunezere ko guhura n'umwigeme nk'uwo shanga za guhava ndarana ibirato nibiza kuba ngombwa
Anje niko bivamo akajambo kamwe canke tubiri dusoze. Nuko dukunda abafana bacu. Okay. Turabakunda cyane nabo barabizi. Musi uragira utabaye ka kantu kabo. Babamenyereje. Barakabaye Akabitso bibereho. Ndikunda kwisanze. Okay. Wari kuravuga ati cyambere nuko mubakunda. Turabakunda cyane. Kandi tubashimira gose. Nuko nako batagira. Okay. Baraduteza imbere from ko bashoboye kose kuko nibo babosi bacu. Ego. Big up son. Turabarova cyane. Okay. Tubashimira cyane kuba mwaje muri Fresh TV 257. Nizere yuko nejo cangeje tubahamagaye muzotwita. Ejo nikiya nahoza kumamagara ku mugoro wa cana cangaruka. Kubera ko uri umuntu wanje. Diko wubahwe na wewe. Asante sana bro. Uri umuntu umushinga nawe uri kwikora neza cyane. Abandi bose nibakurabire ko babikore neza. Murakoze cyane. Nibaza ko ejo bimeze neza. Ariko kandi nibaza nivyagukundira ukaza kubonana na na WJ canke Bifest. Tanga ubwo butumwa nakibaza burashika. Abo bantu babwire ko ndabakunda kandi cyane. Cyane. Uri n'umufana w'umuziki. Yo, ego. Bifest WJ ndabafana, ndabakunda. Wow. Ubwo butumwa nibaza yuko nza kubushikana. Tubashimire cyane kuba mwadukurikiye ni muri bwa bumwe n'ubundi tubasaba kugira like, subscribe na share kugira ibiganiro nk'ibi bigere kure. Ni Fresh TV 257 aho muri hose. We love you guys. This is Flash TV. We shine to progress.